bavukanye tubandanya tuzirikana mu gisomo cya mbere ibaruwa rya kabiri umutumwa Pawulo yandikiye abanyekorenti. Uyu munsi tugeze mu gice cya kabiri cy'icyo gitabo kigizwe n'ibigabane, ikigabane cy'umunani n'icy'icenda. Icyiyumviro ngenderwako kiri muri ibyo bigabane bibiri ni iki ngo iby'ukwegeranya amaturo yo gutabara ekleziya, nako iby'ukwegeranya amaturo yo gutabara ekleziya i Yerusalemu. Abo b'i Yerusalemu bari bashikiwe n'iki? Nuko mu mwaka wa 48 hari hateye inzara mu Buyuda n'i Yerusalemu kubera umwimbu w'uyo mwaka wari wagabanutse. Ababagarukiye ko n'abanyamuryango b'i Antiyokiya nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa kigabane cya 11 umurongo wa 29 na 30, agira hati: abigishwa baje inama yo gutabara uko bashoboye bene wabo bo mu Buyuda, bagira ko barabigira mu kubarungikira ituro. Ubu naho twumvise ingene Pawulo mweranda atumirira abikorenti nabo kwegeranya amaturo yo gufasha ab'i Yerusalemu, mbere akabanza kubaha akarorero keza k'ingene ab'i Masedoniya nabo nyene babigenjeje. Abakengurukira rero ubwa mbere abo banyamasedoniya ingene bitanze kandi nabo nyene bari mu bukene. Agira ati: mu magorwa menshi abageza, akanyamuneza kabo katagira ingero n'ubworo bwabo butagira aho buhera, vyasesekariye mu maturo batanga batitangiriye itama. Bakurikije ubushobozi bwabo, babitumwe n'inda nziza, baradusabye bashimitse kubatera iteka ryo gusangira ca gikorwa no gukorera aberanda. Igikorwa cyo kwegeranya amaturo kandi cashinzwe abantu b'abizigirwa, abakurambere nka Tito, Baranaba na Sawuli, kubera ko iyo ushinze abantu kwegeranya amaturo haba muri ekleziya canke izindi mfashanyo mu bundi buzima bw'igihugu, hari aho abo washinze kwegeranya ayo maturo aribo babanza kwiyorora mu kubanza gukuramo ibyabo n'aho abatari ibyabo, bakabanza kurondera ibyo bashyira mu mufuko imbere y'uko mbere banaharura n'ibyo baza gutanga. Hari aho bishika n'abo byagenewe ugasanga baronse intica ntikize, igice kinini kigaherera mu batari babigenewe kandi ubwabo atari bo bakenye cyane. Mwene Siraki arakara mu majambo agira ati: abo babeshwaho n'utwo kurya ataco tumaze. Utubimye aba ari umuntu w'umwicanyi. Ikigabane cya 32 umurongo wa 21 na 22. Abaturo canke imfashanyo zegeranijwe size umuntu canke umurwi w'abantu bajejwe ubwa mbere kubitanga, nibyo babigenewe kubera yuko ataco birengeje. Cyo gituma rero bategerezwa kubikoresha neza mu kubibashikiriza babitumwe n'umutima w'urukundo, atanyungu baronderamwo, umutima w'urukundo udacagura, mbere bagategerezwa no kumenyesha ku mugaragaro ingene babikoresheje, kuko ari abo uheruka ubihaye bikazozimirira hariya. Mugabo iyo umuntu atakweretse ingene yabikoresheje n'uko haba harimo ico yiyagiriza. Pawulo mweranda kandi yotubera akarorero mu gutunganya ibijanye no kwegeranya uburyo bwo gukoresha ibikorwa by'itunga rusange. Agira ati: ariko nk'uko mutera imbere muri byose, mu kwemera, mu mvugo, mu bumenyi no mu kwitwararika rwose no mu gukunda nk'uko nabibigishije, niko murushirizaho kandi gukora ico gikorwa c'ubuntu.
ijambo rihambaye niri agira ati sibwirizwa nshinze ariko icyo nshaka mu kubibutsa umwete w'abandi ni kugeza urukundo rwanyu ngo rube urw'ukuri. Ukuja inama n'ingingo kugira hegeranywe uburyo bukoreshwa niyo ngendo nyayo, kuko hari abacakabira abantu ku nguvu babwira ngo mutegereza gutanga ibi, utabitanze ntuzoronka iki. Abantu baca usanga rero babitanganye inzigo, babitanganye ukwidoga, wa mutima w'urukundo wateza kuranga ubutanga ugasanga wowe ubwawe uriko urabitunganya urawubujije. Umuntu yihoreje hirya no hino haba iwacu canke ahandi ku isi arabona ko ubukene ari bwinshi. Mbega umuti w'ubukene n'uyuwe? Umuti w'ubukene si uwundi, ni umutima w'urukundo no gufashanya. Ugufashanya ya ngeso runtu kandi rukristo, kuko hari abafashanya bafise izindi nyungu barondera, iyi ngeso runtu na rukristo itarimo. Kubera iki dufashanya? Dufashanya kuko tugize umuryango umwe, dufise umuvyeyi umwe ariwe data, tuvukana twese kuko twavukanishijwe na Yesu Kristo mw'ibatisimu, noneho dusangiye ugupfa no gukira. Gufashanya kandi ariko icyo twokwibukanya si ukunihira usanze mugenzi wawe ariko aranihira, si ukumufasha kurira ariko ararira. Hakumwe dora tubibona mu magurupe WhatsApp amwe, umuntu yitavye Imana yabuze uwiwe, uzosoma message 30 Imana yakira umusavyi wayo ifashe n'abasigaye, ugasanga bose basubira muri ibyo. Burya arakeneye n'igihumbi cyo kugura utuyinite kugira ngo ashobore kuvugana n'inshuti ziwe. Ugufashanya kubonekera mu bikorwa by'urukundo. Inyuma y'imyaka 125 tumenyeshejwe inkuru nziza muri Ekleziya yacu y'u Burundi, naho tukiri mu bukene turashobora kwitungira Ekleziya muryango, tugiye hamwe twese, umwe wese agatangana umutima w'urukundo, umutima mwiza. Uwufise bike agatanga bike, uwufise byinshi yaronse mu kuri n'ubutungane agatanga byinshi nyene. Gutyo n'abadufasha boza badusahiriza, nitwabe duteze amaboko nk'uko umenga byose dutegerezwa kubizerinze. Naho gufashanya ari umuti w'ubukene nk'uko nari ndabivuze, biracaboneka ko hakiri ukwikunda no kwironderera inyungu, kutitaho inyungu rusangi. Uravye amafaranga akoreshwa mu bijanye n'imibano y'abantu nk'indero n'amagara y'abantu, cyane cyane ku bantu bari mu makambi y'impunzi, ugaca ugereranya n'amafaranga akoreshwa mu kugura ibigwanisho, naho bihuriye. Amashyirahamwe afasha impunzi umwaka urashobora guhera batararonka n'ibice 45 kw'ijana vyayo bategerezwa kuronka, ariko hageze gutanga amahera mu ntambara ugasanga batanze amahera atagira uko angana. Ikiduga kimwe ugasanga kigurwa imiliyoni 5 z'amayero. Ayo mafaranga yashize mu marundi yofasha hafi ngira ngo ikambi y'impunzi n'iburi indwi imwe. Ugufashanya bivuye ku mutima w'urukundo bisaba rero yuko umwe wese ahinduka bimwe by'ukuri, dukurikije ingendo ya Yesu, hakuguma mu byo twamenyereye bituma tudatera imbere ngo kurikiza amabwirizwa y'Imana nkuko Yesu ayatwigisha mu kigabane cya 5 mu nkuru nziza Yesu Kristo twashikijwe na Matayo. Musomye neza kuva ikigabane cya 5 kuva umurongo wa 21 gushika 48, Yesu atwigisha ibintu bitandatu bisa n'ibihushanyo agira ati, mwarumvise ibyabwiwe basokuru, jeho rero nababwiye nti. Uyu munsi turiko tuzirikana icya 6 cyo gukunda abansi. Kubera iki agira ati mwarumvise ibyabwiwe basokuru, jeho ndababwiye nti? Nuko
Imana yarahaye ababwirizwa Musa ku musozi Sinayi. Musa amaze gushengera akitaba Imana, ayo mabwirizwa yasigiye Yozuwe nawe nyine yarapfuye ayasigira abakurambere ba sokuru bacu, nabo nyine baritaba Imana bayasigira abatumwa. Gutyo ku buryo ku gihe cya Yezu uko bagiye barabihererekana ntihabuze ibyagiye birahinduka, kuko nanone murazi yuko iyo abantu bariko barahererekana ibintu ntihabura ico bahindura. Nka wa mugani w'umupfasoni yibarutse hanyuma mugenzi we akaja kumwibarutsa, avuye agahura n'ubundi agiye kumwibarutsa akamubwira ati mukanaka yibarutse mugabo yibarutse umwana yirabura. Umukurikira yavuze ati yibarutse umwana yirabura nk'igikona, uwanyuma yagize ngo mukanaka yabyaye igikona. Bisigura yuko uko ibintu byari bimeze hari hasigaye yuko mukanaka yibarutse ibikurikira bari bamaze kubihindagura. Yesu rero uyu munsi adusaba gukunda abansi no kubasabira. Abantu mu bisanzwe nta muntu adakunda atari uwo byagoranye, baba abasenga n'abadasenga abo bose barakundana. Ariko gukunda umwansi ako niko karanga k'uwakurikiye Kristo, kuko abandi bataramenya Kristo bashira imbere kwihora kandi imbere bakabishyira no mu ngiro. Abanyisirayeli abo batava mu ndimwe babona yuko bidakenewe ko babakunda, nta kibanza bari bafise mu mutima wabo. Mbega abo tudasangiye idini, abo tudasangiye umugambwe, abo tudasangiye intara, abo tudasangiye bya bindi twita amoko n'atari nabyo, bafise ikibanza ikihe mu mutima wanje? Bafise ikibanza ikihe mu mutima wawe? Uwakurenganije wakugiriye nabi kandi ntibabura, ntawe ubura umugirira nabi, uyo afise ikibanza ikihe mu mutima wawe? Igihe rero cyose umuntu ataratera intambwe ngo akunde mugenzi we kandi amusabire, aba akimeze nk'aba Abayahudi, ntaba aratera imbere mu kwemera, ntaba aratera imbere mu rukundo. Ugukunda abansi bacu si ibintu tubwira ngo biragoye cyane, kuko turafise uburorero, akarero ka mbere tugakura ku Mana. Imana yadukunze mu kutunikira umwana wayo Yesu Kristo. Iyo Mana kandi niyo twumvise yuko mu nkuru nziza iha ibyiza ababi n'abeza, kandi akarorero ni Yesu Kristo ubwiwe nyene yasabiye n'abariko baramubamba ku musaraba agira ati dawe bagira ikigongwe ntibazi ico bakora. Yesu mu kutwigisha gukunda duteye intambwe gusumvya uko abandi babigira, nta kindi adushakira atari uko tuba beranda nk'uko Data wo mw'ijuru ari mweranda. Niwe murongo wa nyuma, niryo hangiro ry'inyigisho yose. Muri no mvuga ya misa rero dusabe umutima w'urukundo, udakunda abo dusangiye inyungu gusa, mbere dukunde n'abansi bacu. Ico nico cerekana koko turi abana b'Imana, ico nico cerekana koko twamenye Yesu Kristo. Biragoye, ariko igikorwa c'Imana niyo yonyene ishobora kubidufasha. Twebwe dushizemo ingufu zacu nabyo tubashobora, ariko turi kumwe na Yesu, turi kumwe n'Imana, tuyobowe na Mutima Mweranda, birakunda. Tugire Kristo.